Aro mahoro mwaramutse mwiriwe bivanye n'ahantu muherereye Imana ibagirire neza turabakunda gusukira muri 10 Madam Moses uwimana agiri ubuntu kandi namwe ndabizi ko yabubagiriye mukomeze gukomera gose cyane turi kube namwe forever iteka ryose. Allo nawe gato hano tukaba tugaruke kuri vya bibwa iyo mihimbi rirasara vya bibwa harimo gwa rubwa Modeste kodo rubwa rukuru mugabo gwacitse amatwi uyu munsi ruko rwagaruka ngaho rubakinga wa niko mbere gwigeze no kumbwira urugwa Modeste ruguru ngaho ubu rusigaye ruvuga make umenga no kuruharu rarusha yes kuruharu rarusha nyene mugabo hiro yuko ngeraho ngira kuri bino bibwa ndabivuge ndagomba banza mbumvisha aka video ndabereka aka video kiki kandi ko kuri uru rugabo cyane ruri hepfo go muri Australia mbabere bagwitwa nde muraruzi ndagibagira n'amazina agende ko ndavuga ndakunda kwibagira amazina mbabagwita gute urugwamaro ruri hagati indaya y'umugabo ururi hagati uru ni gwarundekera gwarunendirimbo ziryoshe zo muriro twagiri wibakwe urya myaka yarakijwa kicambara bya bipantaro by'ibiroro binini yagwari rukijwa muri myaka gwaragerageza ukaririmba indirimbo kumva zirafasha n'ibindi mbwa rugenda rucika indaya nkatewe wo mu Rwanda maze ko tewe wose babireba nawe nacitse indaya byaraguye byaraheze tewe yaraguye kubera iki agasatuye ndavuga ko mwijipo niko yakunze cyane uru rero rugaba hano mubona ngaha hagati uri mubona wagiye muri Australia rugerayo Jeffs video byinshi ibi message byinshi ibi audio byinshi ibyemezo ageza atangura gutakata kubwana no mu busambanyi gutakata kubwana ubwana arabusambura ewana arasambura muri Australia barabizi ko atwaza idarapo indaya kandi birambabaza iyo mbonye agiye radar gusa ngo agiye guhura na Pasiteri Denise Nkuruziza atwaza idarapo indaya z'abarundi muri Australia ntabwo ari mbesheri province zirahari zuzuye sibwira ndiko ndabiyisha kandi problem hari aba pasiteri b'abarundi muri Australia muri imbwa bamwe muri mwebwe urase ko aba pasiteri b'abarundi bari muri Australia bashigikira ibibi jana nabonye ga kigori giciki pasiteri kiri muri Australia nerekanya mabi yacu gica kiranyandikira ngo wesha kirantuka we nta nisoro gira witwa pasiteri nta bigogimwe uri pasiteri muzima koko umuntu ashobora kugufatana amakosa ibyaha akakuvuga ugacugera gutangura kuza gutera ubwoba umuntu kandi witwa ngo pasiteri himwe bivamo ayo mavyi muri ngo muri ba pasiteri n'amatitere ngaho murutwa n'isobe nimwe bivamo mutabishoboye vamwe mureke babishoboye babijemwe muratwe mwege mutuma ibintu by'Imana bigira isura mbi ibigorye ngo nabakozi b'Imana now tugaruke kuri kino kigabo rero hano kino kigabo hano mubona hano kiragenda kirasundura uwewe Sandrine mubona ngaho muri Canada w'Imana murazi wewe araguruka kuva mbere basundurana na umeyahondagura imigirene ngo niriva ngaha mu mafilime bajiyo muri Tanzania barumenagura barudidagura bahura muri Dubai barudidagura ivyemezo twari mbere sinshuro nyinshi munyuma reki cya Sandrine cyagiye guhura n'uwo mugabo muri Australia uyu mugabo ni wakirondereye n'ahantu gishikira bamaranyeho hafi ndwi zibiri bararana baryamana ivyo navyo ndabifise nibiza ngo fye ndabizana none ndabirundeho fye n'ivyemezo birahari baryamana muri Australia niyo havuye kira gihema mwabonye ngo yakoze ngo groupe y'iki kigabo ngo bahaye Sandrine n'ubu mugere muri abakaro Sandrine posting no rugabo rucere posting akora no rugabo posting Sandrine acha posting bose kwari babirabendanye gusa nejo nabonye ngaho gwifashe ngo niyo rugiye kwenda na vyonyene mugabwira ngo nabasenze ngo nabakozi b'Imana iyi video ya Sandrine ndayigarukaho na wa muguru wiwe ariko reka baza mumvishe iyi video mwitegura gatuwa mwihangana ndabibasigura niba mutubicongereza neza murabwire bagira barukanda amavya kubera ubusambanyi crying yesterday because of you. All right, you can't be out here calling yourself a man of God, a gospel artist, a whatever it is that you guys are doing here is a scam. As long as this guy is a part of it, it's a scam. All right, you cannot be doing that because I have no respect for you, man. I have zero respect for you as a man. You going for young kids and you're unajita mtu mkubwa way. I have video proof of you doing that yesterday.
I don't have to let that shit. I don't have to let that anything. Because I'm telling you right now, I'm dealing with you personally first, and the second thing we're going to police. That's the next thing. But before police is me and you first. Before police is me and you. But I don't know if you guys know, but my guru still the first time my guru nafaki to him. Okay? Munajikausha kama mnamjua ni mwenzenu, but I'm sure you guys have heard stories. Nah, let me finish my story, okay? As long as you guys are working with him, you guys are accepting that this guy will be out here harassing and assaulting girls. Alright? It's not the first story. Like, you would do it. This goes for artists, yeah, in Brisbane, right, or in Perth, right? Because I think this nigga's from Perth, right? How you gonna leave a whole wife in Perth and come to Brisbane and start hitting on young girls, alright? And then harass them and follow them around the shopping center. And, you know, like a girl tells you, I'm 17, but you keep following her around and like harassing her and asking for her number like non-stop. Like, bro, are you okay in the head, bro? Like, and this is not to address the guy, because I've already confronted the guy. I knew where he was gonna be today, so I made sure I confronted the guy. This is more for everyone else that's watching here. I don't think I have enough time, but anyway, this is more for everyone else that knows this guy and that knows. So what I was saying was, this is more to address everyone else that knows this guy. This is not the first story we hear about this, right? I've heard from people telling me, oh, like, you know, my friends telling me, oh, this guy's moved like this to me. This guy's moved like this to my friends. This guy's moved like this to a certain girl. And I'm like, because it's not like, you know, I'm just like, oh, damn, what a dickhead, right? And I keep it pushing because, again, it's not like the people that are concerned should be reporting that, should be doing something about it, right? Iyo ndiko nababwira bamwe muri mwebwe muraza. Urumva Chimamanda Moses abeshira abakozi b'Imana. Hiki kibuga Modeste cyo gicoma makofi no kidida makofi. Araka video nubise cyavuze kandi nakabumbisha ngo rega ngo nta bantu bapfuye ngo hame cyatangaza ngo itariki 20 ku mwaka ushize ngo nta bantu mu Burundi bazopfa. Nibunyamavyi aracyaza ngo rega ngo nta bapfuye ngo nta bapfuye. Bihimbiri ngaho. Dusire kuri bino rero. Uyu mugabo bwa mbere mwabonye ni muri korali. Ibi video cyandi navyo. Nani kumubwira ibintu kana babesha. Wewe ushakugana no mu gihugu kirimo amategeko ukavuga bino bintu uri mubeshera umuntu. Ivyo bibaho. Komege bamwe nimwumva mu mutwe murugaye. Mukiye bamwambika ibara niko mwapfuye abarokore bamwe baramubeshera. Mwe muri abakozi ba Satani, mwe mugwanya umurimo w'Imana. Nyenyenyenyenyenyenye ibicucu ngaho ngo nabarokore ngo barakijijwe. Umega ari ubwenge bwavuye mu mutwe bumanuka hepfo mu kibuno. Ikibuno naco gica cungururiza mu mutwe. Nivyari hepfo byose bica mu mutwe. Nikabari ko rebeshe mu mezi. Nta nubwo mushishotsa. Ni ico ni cyamukiri kudashishotsa. Bamushishotsa na Bibiliya bivuga ngo shishoza, ubanza ushishoze. Ibintu bigiremo amakinga, apana gupfa kwemera. Ubwa mbere mwabonye uriya mugabo reka yamubwira afisa ama video n'ibindi agomba guhamagara police mugabo abanza kwirinda. Kubera ubukobwa bwose agana kurimbisha arabusambanya. Ubundi abwaka ubu video bari gusa. Aha asengera. Ni video ya kabiri nahe mwabyumvise yaba imyaka 17 mu rushengero agenda asaba amanomera abakobwa abasaba ko boryamana nabyo n'ivyemezo birahari. Yavuze ati bahora babivuga ubwa mbere yakibaza ati bari ko barabesha kuza rose proof na mu rushengero barahagaze ati banzureke we ibintu byo kuza uririmba mu rushengero ukora gususa umukobwa uririmba ugira gute turabirambiwe urabona ko bari ko baranabi recording heshi bagiye baranabi recording. Bana bakobwa muri Australia beshi bagiye barafata n'ama video ngaho niyo ugiye mu modoka yiwe agafata ku matako agenda gukorako mugabe kagaruka ngo ari karirimbira Imana namwe ngo maheza kiwe yoyo Sandrine ari wari gusundura n'abamenaniramo uko bose ni ndaye uko no mugabo handi bavuze ati aba baririmbye hano ndaye abasambanyi bamuga ko hejuru ngaba amuvuga ngo barakijijwe ari we bonone ikintu cy'umurimo w'Imana mugabe kandi bazoza ngaha bigiye ko bahamagawe n'Imana babaho ubutumwa rimwe namwe ibyo birokoro ukazobona byo biraje mukozi w'Imana wihangane barakubeshera wihangane nyenyenyenyenyenyenye ibi ngo birakijijwe bikijwe byahiye kiza ari ndaye rega turabizi beshi muri ababiririmbisha za gospel beshi tuzi ko ari ndaye zatsirizo mu rwego rwo hejuru zamega rwo hejuru ni gake umuririmbyi wa gospel adacika ndaye gake biba gake maybe abamama bubatse
nimba atanguye kuririmba yubatse afise umugabo uwo murimo bakawukorana n'umugabo bari kumwe ya benshi ndabashigikira benshi aya masingo aba bari vena muhimbare bande aba bose mubona ngaha n'indaya aba bose babakirima amasenima benshi abatubura ngaha kuko ugiye kuraba benshi n'abakene nta n'umuryango ubona ko bashoboye gutunga ubwabo nagukora filime indirimbo ni miliyoni 2 3 5 8 kuduga nta hantu ibihumbi jana nta hantu ibihumbi 200 ugazona barimo basasagura batanga kana atandi kintu ubona ngaho bariko barinzi indaya mbaya now so ndindire video nanzo igarukana n'ivyavuga ngo fye ndabizi ko Sandrine akunda kubwejagura arabwejagura hama tuvyerekana sindangura abakozi b'Imana tugenda rero kuri rwa Modeste rwa rubwa wariko rurabweje numvise message rumwe rubwejagura ngo rumo ruhamagarira ngo abantu ngo mugikorane ngo bagende abarokore vraiment cyane nofuba ndaba mavyi hakonora bumurokore umuntu arahagaze ngaha arabeshe mu by'Imana rimwe arabeshe mu by'Imana kabiri arabeshe mu by'Imana gatatu ayavuze ibyaha yakoze erega kuvuga ibyaha yakoze n'ibisukura ngo aratuye ubwo nyene ngo nacasubira mu murimo w'Imana urarindira n'umwaka urenzi ukabanza ugasubira ukwiyubaka bihagije hanyuma ukagenda gutangura gukorera ku ruhimbi umuntu yaje yavuze ngo je narasambanye kweri umugore waje namutwaye afise inda kubera ko bimaze kumenyekana eje ngo dukora igikorane ugazobona bamwe bya bijuju biragiye barukore n'abantu bataye ubwenge ndakizo harimo namwe mukari gupfungirwa amashengero yanyu bakayapfunga biko nta nico mumaze abantu binjira haguca ubwenge bakakoza babi bijuju vy'ibijuju so ibi cha Modeste hari ibintu cyavuze nani ngomba kuvuga nce ndangiza abantu basemba bazi ngo profete tubabarire twe twatuzi yuko ibintu by'intambara uko nuko twe twatuzi yuko ibintu bitari byo gupfa uko nuko twe twatuzi yuko umukozi Imana atokora so ndibuka hari umunsi umwe icyo gihe indagara zari zataze haza abantu dusengana baravuga ngo nukuri profete dusengere indagara zabuze ntitukironka imboga bavuga okay let me pray Imana imbwira ngo genda ukore muri Tanganyika hama usenge inyuma yindwi kuwa mbere Imana imbwira ngo kuwa mbere bazobona amafi uze abantu nyine bakoze commentaire barakoze commentaire zitabaho baratukana kandi ibyo kujya bibonetse navuga ati ushobora kuvugishwa kuko ndafise abasanzi bazo barimo barakora azoze vraiment dushigikire tuzovyishimira cyane kandi Imana izimuhera umugisha wakiriye gute kuvyashikirije umwaka uhetse navyakiriye nk'umuntu bijya banga atarikoreramo yavuze nk'uvuga mu ibango giwe ibindi navyo kandi je sindamwanka kuko yatumye abantu baca bibaza qu'est-ce que la prophétie niki canke yanatumye kandi mvuga ati ifuko mpaguruka nkagaragaza impano y'ubuhanuzi uko bitigeze kubaho azoza biraba azoza arabazamira komani azoza arabingena abantu bahaguruka bimuga then azokwemera yuko Imana iba kubera ko Bibiliya iravuga muri Yohana ngo hariho abavuga Imana ku munwa ariko mu mitima yabo itariyo kubera ko batemera ibyo bitangaza batemera lo prophétique Apotre Mbayihaga umufata gute ndamufata nk'umukozi w'Imana mugabo hari ayandi amabango cyangwa ingabire zimwe atemera egome yes kutariki kandi nta kosa ririmo ntihageza gutahura handara umukozi w'Imana yemegwa n'abantu isinzi oh my god nabwiye ngo ijambo ry'Imana yavuga ngo hari abavuga Imana ku munwa ariko bahakana imbaraga zayo Imana ntigeze bakuramo ko abakozi b'Imana ahandi naye kavuga ngo haba mu kuri haba mu binyoma haba kubwo umutima mubi wabo canke ikindi ngo kazima Kristo ari karavuga mpagara ko nuko Kristo ari karavuga nta kindi guhindura umuntu n'impwemu yaramuhindura yes muri bimwe murazo kwishingiriza ko kuri kino gikorano cuno mwaka itaki 20 z'ukwezi ku 10 tugiye kwinjiramo kizoba imisi 2 bitandukanye n'umwaka uheze kandi harimwo mu byo nasomye harimo akantu kajanye no gupfa kandi nawe kandi kagarutsemo asuye kandi agira ubwo bati Prophet Modeste yobagarukanye ko atamura azosubira gupfa kandi uyu mwaka ko bimeze
si je nabikoze ni Kristo Yesu yabivuze aravuga ngo abapfa bapfiriye mu mwama aho ntibapfa barasinzira. Modeste uyu mwaka kandi ushobora kumva abantu basubiye kugira ikibazo cy'uko atamuntu azopfa kuri ujya munsi. Nakubwiye ngo abapfiriye muri Kristo. Ngira ngo hano mwabyumvise cyane ko turagerageza kwigovyora cyasizemo na Christine Kumana kare ngo Christine Kumana ngo avuze ngo abantu benshi ngo usugura gwakorera Imana nibindi ariko ndabivugaho gatoya me icyo ragomba kuvuga je leta yacu y'u Burundi hari ibintu rimwe na rimwe kudahana imbwa biguze imisega kudahana imbwa biguze imisega umwanda kandi iyo ubuyobozi bufite systeme iri weakness haboneka imbwa nyinshi kuko vraiment mu gihugu gitahura ibintu nta Modeste yagaruka avuga ngo bitariki nizi ngo mu Burundi ngo nta bazopfa abantu bakijajara ubucamanza bukijajara iyi mbwa mwo yifata mukayishira hano mukayibaza muti tubwire ngene mu Burundi atabantu bazopfa ngene bizogenda hama mwandike bababwira ubwo buryo batazopfa mu byari byo hama niyo bapfa mu Kirunda mwibuye kuno konona abantu mu mitwe mu Kirunda mwibuye niyo batapfa kibivuga ngene bizogenda mugapana uko erega ibi niko mutavyumva nuguteza umutekano muke mu gihugu nakajagari mu gihugu umutekano muke ufatiye mu mitekerereze mu kumva ibintu gutuma abantu bijagera yuko nabo gufata imiti ntibafata imiti ngo no musi byose bimeze neza ugasanga abantu bako babigenderamo mwe naho mubifata nk'ibintu bya menenego mu bindi bihugu ntibakutwara mu buryo nk'ubu bwa mwanda ngo abantu bakwemerera nkibi mu Rwanda bivyambamwo uku uribu bovyuka basanga bahagaze yamaze kumurunda hari mugasho kamwebwe umuntu araza akanya mugabo mwemera ari babanyamwo ndazi ko umucamutinga ngo mugwiza tunga wahe kabuze president ngo president nakubaho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wahe okay now kugira ngo kuri final yagiye kuri Mbahayaga ntabwo yemeye barahisha ibintu yavuze ngo ngurumva ngo Mbahayaga ngo umukozi w'Imana ngo yegome ngo ariko munyuma cyavuga ngo erega ngo hari abantu bavuga ngo Imana ngo kumunwa gusa ngo bagahakana imbaraga zayo mugo bwamwe ngo umukozi w'Imana ngo erega ngo Imana ngo ntiyabuze gatara abakozi bayo iyo maze kuvuga Imana ku munwa iyo maze kuvuga Imana ku munwa ugahakana imbaraga z'Imana ntabwo ubukibaye witwagura umukozi w'Imana mwumviza no mavya bari mu mutwe mwebwe muvuga ko mukijijwe imyanda ndabeshe none ni niba umuntu utamwemera buvugisha ukuri si umukozi w'Imana ha mutanga impamvu no umukozi w'Imana ariko bavuge Imana ku munwa ntabwo bemera imbaraga z'Imana you see umaze guhakana ubushobozi bw'igukoresha wabura umukozi wayo gute kandi bisaba ko bavuze ko udashoboye hari ibisiguro muza musigura ngaha bitumvikana Mbahayaga ibintu yavuze kuri kino gihe avuga kuri bino bintu Modeste ari yagize Mbahayaga yavuze byo iki cya Modeste clinic gikoreshwa n'imbaraga zayo Imana mukoresha mubiki ivyo ngo vy'ibidagara ngo byaje uno musi kikibwa n'icoboroga igitoro kikaboneka amadevize akaboneka ni vyabo ndagara zari zarabutse kazaga ngo ndabona ngo Imana iranyeretse ngo indagara zarabuze zigiye kuza nkuko woza hari atagitoro kavuga ngo Imana inyeretse ko igitoro kigiye kuza ntavuga umunsi n'ingereke izose none hazogera igihe igitoro nikizo kije bazovuga gute umukozi w'Imana ari yarabisengeye muraka ya umukozi w'Imana banya umuhanuza avuga igihe n'ingene bizogenda mugapana kudidingana ngo ndabona imvura none hari igihe imvura itazogwa hari ahantu nabonye imvura igwa nyinshi maze imvura harimo imituragaro itwara abantu ibyo nibi ntazogera igihe bikaba nibi ngo nari narabihanuye nisigize imbwa zikora ngaha rero hano Mbahayaga yavuze byo ibyo kubesha ngo nta bantu bazopfa kandi nabwo yavuze ngo bo mu mwuka yavuze ngo muze mugende no muri morgue mutwareho na za kamera mugere mubazo mu bitaro no mu bitaro ni mu mwuka muri morgue ni mu mwuka ngo hamagara abajournaliste ngo bazokamere ni mu mwuka nene abantu mwabaye twapostinze barenga amajanane wo musi bapfuye mugabe kino kigorgi ngo ni umukozi w'Imana ngano ngo bapfuye ngo bari he yusi amase mu mutwe
nubwo kiye kuzozana ngo igiterane muje ngo bagiye ngo badusengera niyo mpamvu mwana mwe mucika n'abasazi abandi mukaguma mukenye abandi mukabura ubwenge abandi ngo zanyu zigastatuka kuko none wogenda gukorwa ko n'umupaji mu mutwe wowe ukaba umuntu muzima wikwijije Isitani bahayaga ntabwo ahakana imbaraga ngo z'Imana ahakana buno burofa muzana ngo n'ubuhanuzi ngo n'ubuprofete ngo mwarahamagawe aya mavyi ninde yoyemera umugabo muzima kuje mu mutwe ukwemera amavyi ngo n'ubuhanuzi bwanyu uyu mwanda ngo n'ubuhanuzi muri komera hano umugereranje ibintu byamara kuba ngo mwari mwarabivuze bya bitabwenge navyo ngo umukozi w'Imana ngo yarabivutse naho yo barabivuze ukabona ibintu byabaye ntushoka wemera ngo ujya koreshwa n'Imana abapfumu bobo nibo nabikora gutombozaho nibibaho ibya Kristo ndi kubana ngo afise ngo abantu beje satana musabangana gute muzi ko abantu baje kubana atari bo bake abatakora satani ko atari bo beje uyu munsi mwisi iciza ni kibihaganje cyaha ikiganje cyane si kibi uyu munsi bagomba gukora ibi ni huronka n'ubuzima keshi ku bantu beje ugiye gukora ngo neza witunganye nturigane ukuntu ubaho nabi mbere wanashaka niyo mana bakorera niyo batungisha neza mu gihe bariko bitwara neza twiranye maramaze satani kuba ufise abantu benshi n'ibisuka gukorera Imana na satani no muyoro wabo na Bibiliya garuka ngo uruyira runini yarutsukana abantu benshi mu mahonero no Rwanda suka satani bakagira gato kajyana abantu mu buzima kajya ku Mana kajyamo abantu bake kubera ko Mana haje abantu bake ni ikiro cyo gitangajwe n'umuntu ajanye abantu ngaho abazanye yabapakiye buzuye ngo ujya rero ngo ko yuzuje ngo akoreshwa n'Imana nuko bababwiye ivy'Imana birabugwa mu byishi ko abantu bigira ngo n'abantu basenga itumaga